Vichou Love, mtoto wa Lazaro, toka Kibimba mpaka Muhanga, kwenda Gitega mpaka Mushasha. Rumuri ndo nilianzia shule, nikasomeshwa kwa bure. Likizo time nilikuwa naishi Rwigi, nikaanza jifunza muziki. Musiri Champion TV, you are my champion. Bakunzi ba Musiri Champion TV, turabaramukije, tubahamwiriwe canke mwaramutse, byose bivana naho mudukurikirana muri. Uyu munsi turi kuri Sky, turi kumwe igihangange mu muziki yitwa Vichou Love, niwe turi kumwe ko tugatuganire ibintu byinshi nkuko muzi yuko Musiri Champion TV ni ijwi ry'abagendana ubumuga. Hama kuri bashasha tunabibutsa kugira subscribe, like, mugira n'amakommentaire yanyu, muyadusigire muyaduhe cyane. Vichou, amakuru? Yambu cyane, umeze neza? Vichou, ni sawa, umeze neza kuri uyu mugoroba? Je ndarenze, meze neza cyane. Ya Vichou, urabitse kuri igihangange gikomeye cyane ngaha muri Afrika y'ubuseruko. Vichou, ndashaka ubwire bariko badukurikirana kuri Musiri Champion TV, ubabwire gato umwirondoro bwawe, Vichou ninde, bicishe mu kazi kibi. Okay, Vichou Love, mtoto wa Lazaro, kutoka Kibimba mpaka Muhanga, kwenda Gitega mpaka Mushasha. Ibintu bimeze neza cyane. Antuka abafata ku mutwe canke abazi neza gukapta message bamaze kumenya Vichou wariho. Indirimbo yitwa History, abashaka kumenya vyinshi gusumba ocha baja kuri YouTube wandika Vichou Love, vyose birimwo. Okay, aho ni byiza. Vichou, urazi yuko ivyo ukora vraiment bitangaza benshi cyane gose, kuko ugendana ubumuga bwo kutabona neza, ariko ku muziki uri icyamamare tu. Gitari uri kurayivuza bose barumirwa. None Vichou, eske hariho ibindi vyuma uzi kuvuza? Yewe bakagwara bakagira iki? Yewe rega jewe. Jewe Imana yanyimye amaso. Mu bintu vy'umuziki yaciyima hafi vyose. Battery ndavuza, piano ndavuza, guitar ndavuza, bass, solo ndavuza, umuduri naho ndazi kuvuza. Na nikembe n'indonongo. Ivyo vyose ndavuza je. Wow. Aho ni byiza. None Vichou ubigenza gute? Oya ningabirano gusa nyene ningabirano Imana yewe. Gute umenya ati bijya byose bipanze gutya? Bon, ico nakubwira coco nuko nyene benshi ntibashaka kubitahura. Mugabo ningabirano Imana itanga, ariko hagacajamwe no kubikunda. Wajewe novuga nti mu gukubagana kwanje nakubaganira ku vyuma vy'umuziki. Naho vyavuye ngo ndabimenye cyane, urumva sinova mvuga ngo hari banga nakoresheje, nico gituma nkunda guca mvuga nti ningabirano Imana itanga. Wow. None Vichou, dufate nko mu mwaka ushaka gukora ama concert ngaha? Baya concert zozo nk'ubu ngaha mwadusanze ni kuri SuperStar. Benshi barahazi, twama dukora ico benshi bavuga ngo ni karaoke, mugabo zitwa concert live. Twebwe ngaha tuba tuvuza ikibiriraho umuziki wose, tukaririmba indirimbo atanu namwe turiko turayisoma, twebwe bavyita concert live. None Vichou, ikindi naco ni yihe nteguro ufise ryo kugira ufashe abandi bagendana ubumuga? Hari abo usanga bafise nka talent ufise, sivyo? Ni yihe ntumbero, ni yihe nteguro ufise yabo? Urabona iyo umaze gutera imbere, imaze gutera imbere uriyumvira gufata ukuboko abandi. Ariko imbere yuko ukora ivyo vyose burya bavuga ngo Imana ifasha uwifashije, sivyo? Nukuvuga ko rero je nka je ndamaze kugira imigambi ya mbere. Urabona ko kugendana ubumuga bwo kutabona hari abatabitahura, mbega umuntu yotambuka gute, mugabo Imana ibifise ko yapanze mu muntu uko azobigenza. Hama je naratanguye ko n'ishure twize ko turamaze kuja gukora ibiteramo birenga 3, amafaranga duciye twaje tuyasiga kuri iryo shure kugira ngo afashe batonya bacu batabona. None Vichou, urabona iyi televiziyo yacu yitwa Musiri Champion TV, ni ijwi ry'abagendana ubumuga. Urumva yuko hari ikintu ije kumarira cyane abagendana ubumuga? Ahubwo rero je nibaza ko nabanza kubatera intege. Wow. Kuko
kenshi mu myaka iheze nagiye ndumva canke nagiye ndabona abantu bagendana ubumuga umengo ntibafatwa nk'abandi. Iyo haje rero televiziyo nk'iyi ivugira abagendana ubumuga saba atabona gusa mugabo ikaba yishinze yihaye ihangiro ryo kuvugira abantu bagendana ubumuga, urumva yuko coba ari ikintu gikomeye cyane gose kandi umuntu yayishinze Imana imuhezagire gose kuko urumva ko boba baje kugira novuga nti la différence y'ivyo abandi basanzwe bagira aho abandi bakumira abagendana ubumuga ngo ntaco bashoboye. Urumva ko nk'iyi televiziyo yoyo ahubwo uyu muntu Imana ibandanye kongereza gose umuntu yagize ikiciyumviro Imana imwongerereze ni radio yizanye tuyikoreko. Wow. Okay, none Vichou abatayizi nabo uwo babwira iki? Abatayizi twifuza ko bayimenya kuko nibaza ko ije guhindura vyinshi kuko nk'aya makonseri dukora nibaza ko iyi televiziyo igiye kuzira yerekana kugira ngo abantu boba bavuga ko abantu bagendana ubumuga ataco bashoboye ari naho rero bazoca batangura kubona ko abagendana ubumuga ari abantu nk'abandi. Kandi je nifuza yuko abantu batarayimenya twebwe nitwe tuzoba bambere mu kuyibamenyesha mu gihe namwe muyikorako muzoza muragendera cyane twebwe duvize ico twamaze canke duvize ico tumaze gushikako kugira ngo nabamaze kubona iyi televiziyo bayisangize n'abandi bantu batarayimenya kugira ngo nabo rero batarayimenya babandanye kumenya bati kumba bagendana ubumuga nabo bafise ibindi bintu bashoboye gusumba twebwe twitwa ko dukwije vyose. Wow. Vichou uzaho dukorera Vichou dukorera hajya kuri Boulevard de l'Iprona ku nyubako ya Global Business. Okay. Ego hajya nyene Vichou turashaka kuzogutumira ukaza tukicarana tukaganira cyane gose bram. Je nibaza ko atangorane vyonera ahubwo nibaza ko woba ari umunezero kuri jewe woba ari n'umunezero kandi kugendera televiziyo ivugira abagendana ubumuga kandi nibaza ko natwe no mu bikorwa dukora tuba turiko turamenyekanisha izina ry'abagendana ubumuga ngo abantu batahure ko abagendana ubumuga ari abantu nk'abandi. Je nibaza ko bizonjohera cyane kabisa. Okay. Vichou turazi ugira uduge kuri stage ugira performing birenge bishuhe. Vichou turagushimiye cyane. Murakoze namwe. Turagushimiye kuri uyu mwanya wafashe uganiriza abo kuri Musi Champion TV. Yego. Vichou reka tukubwira ati peace and love kabisa. Love and peace. Kabisa. Okay, merci Vichou. Gira amahoro. Yes. Musi Champion TV, you are my champion.